Abagumyabanga bo muri zone yagutse ya Buyenzi basabwa kuba umwe bateramira amahoro n'umutekano bitabaye uko nta terambere rishoboka. Vyashikirijwe na William Ndayimirije umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine yagutse ya Mukaza mu ntara nshasha ya Bujumbura kuri w'Imana igenekerezo rya 22 Ruhuhuma mwaka wa 2025 aho buserukizi bw'uwo mugambwe muri komine ya Mukaza bwari bwaramutse bubagendera mu ntumbero yo kubasanga ku kivi no kubatekerera impanuro zotuma bitegurira neza amatoro yo muri Rusama umwaka wa 2025. Umunyamabanga Ndayimirije akabasaba kuba ijisho ry'u Burundi. Ivyo vyose biducanishamwo bidutera intege nke tuvyikuremwo. Twubahane uko Imana yadushize ngaha. Twubahane uko yagiye iratunganisha mu rugero rutandukanye. Amahoro n'umutekano ivyo dukora vyose mumenye utagira igihugu nta buzima ubufise. Bagumyabanga bakenyarugamba mbonera kure mumwe wese asanzwe aherereye abijisho ry'igihugu, abijisho y'indongozi. Tubasavye kandi gukorana ya nyabune imwe bise mu gifaransa comité mixte de sécurité. Mwese atanumwe avuyemwo dufatane munda tubumwe icumwe wese arabutswe agitange na cane kubajejwe umutekano. Hanyuma baca umugani bati biwawe wubahwe kandi igihugu kiragwanirwa ntigitangwa. Yanabasavye kandi kugira icegeranyo c'amakoperative bafise kugira ngo basuzume neza ko bariko bisunga yambona kazoza y'igihugu. Jariya Marora umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri zone yagutse ya Buyenzi yamenyesheje ko abagumyabanga bari ku kivi mbere ko bateye n'ibiti vy'amavoka hamwe n'ibindi biti mu ntumbero yo kwikingira ibidukikije. Yabandanije amenyesha ko binjije abandi banywanyi bashasha batari bake bavuye mu yindi migambwe. Ivyo bikorwa vy'ikoraniro bikaba vyaranzwe n'intambo zitandukanye biginana hagati y'abagumyabanga. Radio